Ndabaramukije umwe wese aho aherereye. Iri ni ishure ry'ubuzima, aho turabira hamwe imice itandukanye ku bijanye n'uburongozi bwiza, ubwo twokwita leadership. Mu buzima twama twisanga mu ngorane dushizemwo na communauté turimwo, aho vyama bidusaba kwama twigenga ubuntu. Turazi yuko iyo tubonye ikintu cubatse neza, ni kuvuga ico kintu gifise uburongozi bukomeye cane. Iyo ubonye ishengero, iyo ubonye ishirahamwe kanaka, canke umuryango kanaka wubakitse neza, ni kuvuga ko ubwo burongozi bubiri inyuma buba budasanzwe. Ikintu ca mbere dukwiye kubanza kumenya, uburongozi ni iki? Ico twita leadership ni iki? Leadership ni ijambo ry'icongereza rigizwe n'amajambo abiri. Leader isigura meneur mu gifaransa, mu kirundi umurongozi. Ubutwari umuntu aba afise ku muntu canke akagwi k'abantu arongoye. N'agasozo ship gasigura imigenderanire ibiri hagati y'abantu babiri canke benshi. Umukozi w'Imana Anisette niwe yasiguye neza uburongozi nk'ubushobozi umuntu aba afise bumubashisha guhimiriza abantu gukora ikintu bagikunze atagahato, bakabikora babinezererewe. Bifadikanya n'ingene umurongozi ameze, bigatuma ivyo abwira abantu baca bavyumva bakabikora. Turetse n'abantu, wihweje neza, iyo ibikoko biriko bigendera hamwe, vyama bifise ico bikurikira, aho gikata n'ibindi bikaba ariho bija. Uburongozi buba buri mu kiremwa kimwe, kikarongora ibindi biba biri kumwe naco mu murwi umwe. Nico gituma tutovuga isi nitwumvemwo ububasha bw'abayigize, kuko uko iri niko abarongozi bayigize. Vyumvikana ko ikintu cose uko gitwawe niko kigenda. Rero nimba dushaka ivyiza, dushaka kubaho neza, turinda kuba dufise umurongozi mwiza. Umurongozi w'ukuri twomumenyera kuki? Ategerezwa kuba ameze gute? Umurongozi w'ukuri si urya muntu afise ivyo ajejwe gusa. Umurongozi si urya afise poste kanaka canke ubukuru kanaka. Haba namba. Umurongozi w'ukuri ni uwufata ukuboko abajejwe, akabereka inzira bakwiye gucamwo, akabafasha gutera imbere, gutyo bagatezanya imbere bose. Si urya agutegeka ngo kora iki canke kiriya, akubera akarorero mu vyo akora vyose. Ndabivuze uko, wogira ngo umurongozi w'ukuri ni umugororotsi. Haba namba. Ni umuntu nk'abandi, afise intege nke nk'abandi, ariko igikuru nuko atahura ko nk'umunyantege nke aragwa akivyura.
gutyo bikabera akarorero abandi. Ikindi kigenga umurongozi mwiza ni ibikorwa akora. Ni wa muntu yereka inzira nziza abandi biciye mu bikorwa atari uruvugo gusa. Umurongozi mwiza ategerezwa kwama akerebutse akabisangiza n'abo ajejwe. Umushakashatsi John Maxwell yanditse avuga ko umuntu wese ivyo aba arimo vyose ategerezwa kwishiramwo uburongozi, kuko vyose bitangurira mu kuvyiyumvamwo ukanabikunda. Yongera atubwira ikitwereka canke amabanga 5 y'ukuntu twokwigenza kugira ngo twitwe abarongozi beza b'ukuri. Icambere, kwiyemera mu vyo ukora. Abarongozi beza bategerezwa kuba bafise une confiance infaillible muri bo. Umurongozi mwiza nk'uko nari nabivuze arangwa n'ibikorwa. N'umuntu atarindira ngo bamubwire ico arinda gukora. Ni wa muntu abona ikosa agahita yibwiriza kurikosora, nubwo bitoba bimuraba canke ngo abe ari we yategerezwa kugikora. N'umuntu yiyubashe kandi azi ico ashaka, aho yipfuza kugera mu buzima. N'umuntu yishira mu kibanza c'uwundi, bigatuma ikintu cose akora agikora nk'ucikorera. Umurongozi mwiza arangwa n'ubwitonzi. Kurya ubwitonzi bugutuma guca bugufi mu ngorane zose ukazifatana umutima utuje. Umurongozi mwiza ntacira urubanza abandi, yishira mu kibanza c'uwundi, gutyo agatahura ikibazo canke ingorane umuntu acamwo akabona kubikora nk'uwikorera. Si wa muntu yemera ntashitse, ni naho ubonera n'ubushingantahe bwiwe. John Maxwell yongera akavuga ko umurongozi mwiza ari wa muntu ayagana bose, ntagira nkunzi, ntagira ahengamiye. Muri make, umurongozi mwiza arangwa n'ubwitonzi mu kurongora abandi. Iri ni ishure ry'ubuzima, aho tuzokwama turabira hamwe kubijanye n'uburongozi bwiza, cyo twokwita leadership. Yari Edna Marda de chez Isanamu Media.